hariho ikibazo nkoramutima iki kijanye n'ibidandazwa bikenye. Ikibazo c'igitoro hariho hajya bavuga bati gucumbisha kumwe turagerageza, nibaza yuko mu kiringo c'ukwezi dushobora gusanga twamaze kugitorera umuti, turiko turagikora bikomeye. Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Musabwe ikaze cyo gukurikirana amakuru abari karavugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Tubashikiriza amakuru yo kwizera bari karavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru avugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye, kambere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mu kazi kurikirana ku misi yose ngaha kuri chaîne yacu. Muragira mukurikirane andi makuru yihuta arabana no mukuru w'igihugu President Evaristo Ndayishimiye yashikirije igihe ikibazo c'igitoro kibandanya kiribonekeza mu gihugu c'u Burundi gitegerezwa gukemuka. Umukuru w'igihugu akaba yatanze ikiringo gitoyi cyane kugira ngo ico kibazo c'igitoro kibandanya cibandanse ijya nino mu ntara zitandukanye kibe catorewe inyishu nk'uko muza kumwumviriza muri aya makuru twabiteguye. Haraheze igihe kitari gitoyi kubera ingwano zagiye ziravugwa mu gihugu ca Ukraine ndetse n'ibindi bibazo byagiye biravugwa ijya nino byagiye birateza ikibazo k'igitoro kubura mu bihugu bitandukanye na cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi President Evaristo Ndayishimiye akaba hari ico yashikirije kwirabana n'ico kibazo. Turaza kubigaruka ko muri isango y'amakuru, turaza no kubashikiriza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, yaba amakuru avugwa mu gisata ca politike n'amakuru avugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Otegerezwa kuba barafyonze kuri sabone canke kuri subscribe kuko iyo wafyonze ko turose bene amakuru n'ibiganiro nk'ibinyene tubashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka nasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira mu yakurikirana yo nandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Ukwayo nababwiye mu ntango z'aya makuru yuko umukuru w'igihugu President Evaristo Ndayishimiye yagize icashikirije kubirabana n'ikibazo cy'igitoro kibandanya kirabandanse ijya nino mu gihugu c'u Burundi na cane mu gisagara ca Bujumbura. Akaba yashikirije yuko hategerezwa gufatwa inyishu kw'ico kibazo ndetse atangwa n'ikiringo iyo nyishu itegerezwa kubonekeramwo. Reka tubaze tumwumvirize umukuru w'igihugu President Evaristo Ndayishimiye aho yabishikirije nyene. Turabandanya nandi makuru twabateguriye, akaba ari Ndayishimiye Evaristo arongoye igihugu c'u Burundi. Hariho ikibazo nkoramutima iki kijanye n'ibidandazwa bikenye. Ikibazo c'igitoro hariho hajya bavuga bati gucumbisha kumwe turagerageza, nibaza yuko mu kiringo c'ukwezi dushobora gusanga twamaze kugitorera umuti, turiko turagikora bikomeye, dukora ijoro n'umurango kuko murabona muretse ikibazo ca Ukraine hari ikibazo usanga ubu udukeneye kantite nini. Mugaragira ndababwire ko twasanze n'abandi basa nuko bakitwivye. Hariho amashirahamwe atwara igitoro cinshi iyo banywa nk'igitoro gihakwa gushika nka 10%. Ayo mashirahamwe yategereza kwizanira amadevize yayo tukazana igitoro cayo, ariko baciye bashaka kuja kunywa ku gitoro twe twaguze kandi n'abari bafite amadevize batayazanye ngo tuyazanire igitoro. Abo rero nabo twarabihanije ku buryo ico dufise kirashobora gutangura guhabwa. Hariho akantu kazokwiyongerako, ariko nko mu kiringo ngira ngo c'ukwezi tuzinzira yuko Imana ibidufashije coba cashitse kidahuye na gashitse. Imyidogo ni myinshi kandi mu banyagihugu bo muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Iyo myidogo ifatiye kwitozwa ry'amafaranga ngo agenewe kubaka amashure arahitwa kwiraro. Ayo mafaranga akaba atozwa urugo ku rugo. Hari n'ayandi yiyongera ko ku banyagihugu bo muri zone Muyira ngo agenewe kubaka ingoro y'umutumba. Ayo yose ngo naho aba yarihiwe imuhira. Ugiye gusaba ikintu kuri komine imbere yo kugihabwa abanza kuriha ayandi yiyongera kuyarihiwe imuhira yagenewe izo nyubako z'amashure yarara. Abanyakanyosha basaba umukuru w'igihugu kubumvira kagongwe ahagarike ivyo bintu ngo kuko abanyagihugu bugarijwe n'ubukene.
Burundi babona ko bakwiye kuguma baharanira ihinduka mu gihugu. Inkuru na Abele Nzambimana. Mu gihe bemeza ko babaye mu bukene n'inzara bizura inzara, abanyagihugu bo mu mitumba itandukanye ya komine Kanyosha intara ya Bujumbura bavuga ko barambiwe n'itozwa agasakisaki ry'amafaranga. Ivyo babivuze mu gihe nk'uko bavyemeza ubu bariko batozwa ku rugo ibihumbi 2 y'ubwubako bw'amashure yahitwa Kwiraro. Akaba hari n'abamaze gufungwa bazira ko batarayatanga, aho barekugwa barihishijwe ibihumbi 10. Akarorero kakaba arako mu Gacimbiri Burebo umutumba Kabumba. Ku mutumba wa Muyiraho hiyongera ko amafaranga 1000 y'ubwubako bw'ingoro y'umutumba, eka mbere ngo utavyatuye amatafari yagenewe kubaka iyo ngoro agaca arihishwa ibihumbi 2. Ubu aho kumuyira abarongoye umutumba ubucimbiri n'abanyumba 10 bakaba bagorobeza mu mihana gutoza ayo mafaranga, uwo batayasanganye bagaca bamutwara agatabo k'urugo kugira azogende kugatora ayatwaye. Ivyo abanyagihugu babona ko bishobora kubahungabaniriza umutekano. Ikindi kibabaza abo banyakanyosha ngo nuko naho uba wararishe ayo ibihumbi 2 ku rugo, iyo hari ico ugiye kurondera muri komine urihishwa ayandi ibihumbi 2 y'iterambere, ibitabarohereza mu gihe babayeho mu bukene butavugwa. Abayaze na radio haguruka bagasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuvyura umutima w'ikigongwe n'urukundo maze yakira amaborogo yabo, gutyo ahagarike iryo tozwa agasakisaki ry'amafaranga ngo ririko rirabera muri komine Kanyosha, ngo kuko mu gihe abanyakanyosha benshi batakironka n'utwo bafungura ku buzima buzimvye barimwo, ngo nticyarigenda duhera dukeye barose dutwagwa n'abajejwe intwaro. Bamusaba kubaruhurira ngo kuko baruhijwe n'itozwa ry'ayo mahera, ngo nimba adashoboye nawe kuborohereza nawe ngo n'abamufasha gutwara igihugu ngo batange imihoho. Yamara naho bananijwe n'intwaro ya CNDD-FDD iguma itoza amahera, baraterana intege bati naho birugo tugume mu ntumbero yo guharanira ihinduka mu kurangwa n'ukuri n'ubuntu. Mu Burundi hamaze imisi havugwa ikibazo c'ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse mu buryo abakeneye imiduga mu kwiyunguruza baboneka batonze imirongo miremire. Uretse ibiciro vy'ibitoro vyaduze ku isoko mpuzamakungu bikagira ingaruka mu bindi bihugu igitoro kikazimba, mu Burundi igitoro nticazimvye gusa ahubwo no kuboneka ngo biragorana. Navuganye na Noel Nkurunziza umukuru w'ishirahamwe rihanira inyungu z'abaguzi mu Burundi Abuko, abanza kunyiganira uko ibintu vyifashe. Bisa bituma rero haba ingwane mu ruja n'uruza cyane cyane kwiyunguruza kw'abaguzi, ku buryo mbere no mu mabisi acakena, ugasanga rero hari imirongo miremire, hari umugenzo mwiza wo gutonda kandi gushima muri Abuko gutonda ku mabisi z'ukusitana no kunigana bitarimwe, ariko bica bituma haba umwanya ugatakara cyane gose, imbere bamwe bacabamera kugenda n'amaguru. Ivyo ni ibintu tubona kandi saratesha umuntu ku by'amavuriro n'ahandi mu bigo binini amakontra, usanga rero umwe nabo babikira igitoro iyo kiramutse kibonetse, mugabo iyo kivuze nabo nyene babura mu bandi. Ariko abo banini batwara byinshi mu bigo binini barafise ingene bafise amabon baronse kuri de station bagashobora kubironka, mugabo babushize tuya dusando sante ni ikibazo gikomeye, nuko benshi ahubwo bavuye rimwe bagashiraho ibyamishwara y'izuba arivyo bishobora kubafasha, ahandi hoho biragoye. None mwebwe ko musanzwe muvugira abaguzi, iyo mubajije mubajejwe gufata ingingo kwiki kibazo kimaze igihe, bababwira ko kugira ngo igitoro kije kirabura gutya bituruka kuki? Ikibazo cerekeye ingene igitoro cinjira wagomba ubu ubifashe umbero nini yo gusoma uko byahora mu bwo biramaze igihe, mbere nemwe byahora bica bituma basubira kukiduza, basigura yuko iyo bagikura kigoye kizinze. Kuguza umugezi uyu munsi rero inkuru y'imbaho mushikiranganje bijejwe ntayo baratanga ngo batange abantu bose tumenye imvo n'imvano niko no bivuga ituma igitoro kitaboneka, mugabo icyo bakora twiteza gusavuga yuko kigiye kuboneka mu minsi mike, ariko imvo nyamukuru itangwa ngo fese tumenye imvo nyamukuru yose bagikena naho bigenda byunyuka, ariko byanatanguye heze igihe. Mu minsi ya vuba twumvise yuko ishirahamwe risanzwe ryinjiza igitoro byasabwe guhindura uko ryari risanzwe ritanga amakori. Sinzi ko hari isano biba bifitaniye n'ubwo bukene bwunyutse muri kino gihe. Kwibaza ko atari ivyo cyane, kuko n'imbere yuko ivyo biba cyari gikenye,
ahubwo iyo kete ry'umukiranganji w'ikigega cya leta ryagiye kuza muri iki gihe nyine byaba bimeze uku ku buryo rero twibaza yuko atari cyo cyabitumye naho coba gifise ako cisha congera ko ico kibazo c'amatagisi byari bisanzwe bikenye. Aha rero niho mvuga nti ubukiranganji bubijejwe gukurikiranira hafi byari bikwiye kuduha inkuru y'imvaho kugira ngo twese dushobore kumenya.